Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuza Miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 24 z'ukwa kabiri. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanenze cyane imitegekere ya perezida Felix Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi mu ntambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu inyuma y'imyaka igera kuri 5 atagaragara cyane muri politiki n'itangazamakuru. Abategetsi mu Burundi batangiye ibikorwa byo gutahukana abashinzwe umutekano baturuka muri icyo gihugu bari muri Kongo, bakaba barahungiye mu Burundi kubera iyo ntambara nyine. Naho hari n'imikino ntuze gucikwa nk'uko bisanzwe buri wa mbere. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Nina Iradukunda bagezaho incamake yandi y'ingenzi avugwa ku isi. Ku munsi hibukwa imyaka 3 Uburusiya buvogereye ku buryo bweruye Ukraine, ibihugu byinshi bifasha mu mugongo ico gihugu vyasubiye kwiyemeza gushigikirana no gutangaza ubundi bufasha mu misi zoza. Benshi mu bari bitavye iyo nama yabereye Kiev, bamwe biyamiriza ingingo ya President Trump yo kugirana ibiganiro by'amahoro bitaziguye na Moscow. Bashimika kuvyo Ukraine n'Uburaya bitegerezwa kubigiramwo uruhara kugira ngo amasezerano yose yo gutorera umuti ibibazo akomeze kandi abereye. Abakuru b'ibihugu by'Iburaya basavye ko uwo mugabane wokomeza ibijanye no kwivuna abansi kugira ngo kingire amahame yose ya demokrasi no kwirinda gasomborotso ku Burusiya. Aho yashikiriza ijambo mu kanama k'agateka kazina muntu kishiramwe mpuzamakungu ONU i Geneve, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko amakungu ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo intambara ihagarare. We begin this session under the weight of a green milestone. Dutanguye inama duhanzwe n'uburemere bw'intambwe idasanzwe ishyizweko. Isabukuru igira gatatu y'igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine mu guhonyanga amasezerano ya ONU. Abantu barenga 12,600 b'abasivile barishwe, abarenga bo barakomereka. Imihana henshi yasigaye ari bihomoka. Amashure n'ibitaro birasambugwa. Dutegerezwa gukora ibishoboka vyose ino ntambara igahagarara, tugashika ku mahoro abereye kandi aramye hisunzwe amasezerano ya ONU, amategeko mpuzamakungu hamwe n'ingingo z'inama rusange. Intambara nk'iyi yo muri Ukraine zidutwara vyinshi cyane. Conflicts like the war in Ukraine exact a heavy toll. Umugabo agiye kumushikiranganje wa mbere mushasha w'Ubudagi azi nka Chancellor Friedrich Merz yavuze ko kuduga kw'amajwi y'umugambwe AfD utsimbaranye ku vya kera ugendera ku matwara y'uburyo ari kimenyetso ca nyuma c'imburi ku migambwe yose ikomeye. Yavuze ko bakeneye gutora inyishu bahuriza ko, yongera do mu rutoki kuco yise ikibazo c'abimukira kitatorewe umuti nka kimwe mu bibazo bikomeye cyane. Bwana Merz yavuze ko yiteguriye kugirana ibiganiro vyihuta n'abasocial democrats kugira ngo bashireho intwaro ihurikiyemwe na bose hagati mu kwezi kwa 4. AfD niyo yaje mu kibanza ca kabiri mu matora y'amajwi yababa n'amajwi yababa 20%. Abategetsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko intambara ziri mu buseruko bw'ico gihugu zimaze guhitana abantu 7,000 kuva mu kwezi kwa mbere. Umushikiranganje wa mbere Judith Suminwa yabwiye akanama gashinzwe agateka kazina muntu mw'ishiramwe mpuzamakungu ONU i Geneve ko abantu hafi igice c'umuriyoni
batagira aho bakika umusaya inyuma y'aho inkambi y'abatesheje izabo zisamburiwe. Abagwanyi b'umugwi M23 ushigikiwe n'u Rwanda baramaze gufata uturere dukomeye harimo ibisagara vya Goma na Bukavu. Ivyo bikaba vyatumye haba ubwoba bw'uko iyo ntambara ishobora gutandukira mu karere hose. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Ishiramwe ry'abagira neza rya Médecins Sans Frontières MSF ryahagaritse ibikorwa byaryo mu nkambi y'abatesheje izabo ya Zamzam iri muri Darfur y'uburaruko muri Sudani kubera ubugizi bwa nabi buguma bwiyongera. MSF ivuga ko umutekano muke uri kuratuma bigorana gutanga imfashanyo y'ubuvuzi muri iyo nkambi aho abantu baba igice c'umuriyoni bagiramiwe na kigoyi. Ibitaro vya MSF by'agateganyo byavuye abagwayi barenga 100 bafise ibikomere vy'amasasu n'ibisigazwa vy'ibisasu mu gihingwano hagati y'ingabo za leta n'umugwi wa Rapid Support Forces zibandanya. Ni inkuru ya Richard Kagoye mwumva mu ijwi rya Fanega Kwaya. MSF iravuga yuko ibabajwe cyane n'iki cyemezo cyafashwe mu gihe umuryango w'abibumbye wahamagariraga amahanga gutabara abugarijwe n'amage mabi kurusha yandi ku isi. Urufaya ruhoraho hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe wa Rapid Support Forces rwatumye imfashanyo y'imiti idashobora gutangwa. Umuryango ufasha mu by'ubuvuzi uvuga yuko imbangukiragutabara zawo ebyiri zagabweho ibitero. Uyu muryango kandi ukaba utewe impungenge n'umutekano w'abakozi bawo mu gihe RSF ikomeje gukaza ibitero ku baturage. Iyi mirwano mishya ije gusinzikaza miliyoni 12 z'abanyasudani basanzwe barakuwe mu twabo n'iyi ntambara imaze imyaka 2 naho bahungiye naho hakaba hageze wandabaga. Gutahukana abasirikare b'Abanyafrika y'Epfo bakomerekeye mu ntambara zo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyatanguye. Imodoka z'abasirikare zavuye Goma zija i Kigali mu Rwanda. Bavuye ngaho bazotahukanwa n'indege muri Afrika y'Epfo kugira ngo bavugwe. Abo basirikare bakomeretse igihe bariko baragwana n'abagwanyi b'umugwi wa M23 mu micungararo ya Goma mu kwezi guheze. Bagenzi babo 14 barapfuye. Igitigiri nyaco cabo bariko barasubizwa mu gihugu cabo nikizwi neza. Ivyo bije nyuma y'ibiganiro vyamaze amayinga menshi hagati ya M23, MONUSCO n'ishiramwe ry'iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubumanuko SADC. Muri Kenya habaye imyerekano kubera gukomeza gufungwa k'umukuru w'abatavuga rumwe na leta ya Uganda Kizza Besigye. Abaharanira agateka kazina muntu abashikiriza amanza biwe na sendika y'abaganga bagize urugendo mu gisagara ca Nairobi bashikana amakete mu biro by'ubuserukizi bwa Uganda no mu nama nshinga amateka muri Kenya. Basaba ko Dr Besigye n'abandi bafungiwe imvo za politike muri Uganda barekugwa. Uwo mugabo amaze igihe kinini atavuga rumwe na President Yoweri Museveni yaretse kwicisha inzara mu ndwi iheze inyuma yaho yagiriwe n'icaha c'ubuhemu. Mu kwezi kwa 11 guheze yarafatiwe muri Kenya atwagwa i Kampala, ubu akaba ariko araburanishwa na sentare ya gisirikare. President urakoze Nina, iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burundi aho abategetsi muri icyo gihugu batangiye ibikorwa byo gutahukana abashinzwe umutekano baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari barahungiye mu Burundi. Bahunze nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bahanganye na leta ya Kongo bafatiye imiji ya Bukavu na Kamanyora mu ntara Kivu y'Epfo. Abapolisi babarirwa muri magana bahungiye mu Burundi bahita bajyanwa mu ntara ya Muramvya iri mu birometero nka 50 uvuye ku murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura. Mu kanya gashize navuganye na mugenzi wanjye Siriake Muhawe nayo uri gukurikira iyi nkuru, ntangira mubaza niba koko amakuru y'abo bantu batahuwe yamenyekanye. Nibyo Pida, nibyo koko twabonye amakamyo abatwaye kukibarabara rya Gatumba, ariko kandi twari twishikiye no ku mupaka aho ico gikorwa kiza kubera, bikaba byagaragara yuko ari igikorwa citeguriwe gukorwa, ariko ntibashoboye gutwemerera kuhaguma ko bace badusaba yuko twoba turakinjuye kuko tutarekuriwe kuhaguma, baraduherekeza gushika mbere tuveyo gose dushika aho ahantu umuntu yo kwita bita mu Kajaga kubo bazi Bujumbura. None abategetsi b'u Burundi baba bemeje umubare w'abo bantu ukungana? Nibaremeza igitigiri cyabo bajeje umutekano ba Kongo basubijwe mu gihugu cabo, ariko
bivugwa yuko boba baba amajana 6 n'amakamyo twabonye yaduciye ko yoba arenga nk'6. none igikorwa muri rusange cyo kubasubiza inyuma mu gihugu cyabo cyagenze gute? Bagiye ku bushake cyangwa birukanywe mu gihugu? Ibyo rero nta biramenyekana, ariko byagaragaye yuko byari byiteguriwe. Mbere hariho n'inkuru zavuga yuko hari abategetsi bo muri Kongo bategeza kuza kubakirira ku rubibe, kandi ugeze ngaho ku rubibe wabona yuko hari abajejwe umutekano benshi baguma babaza abantu bahaje abarimo baguma bagenzura umutekano, bikagaragara yuko hariho igikorwa cyagira gihakorerwa. Hari andi makuru rero yavugwa ko ibyo byaba bifitanye isano n'umubonano wahuje perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi. Ibyo hari icyo mwari mwabimenyaho, niba hari aho bihuriye? Nabyo turamenya, ariko benshi babyumvira gutyo, nk'abo twavuganye baravuga yuko icyo gikorwa cyo bagikozwe kubera uwo mubonano wabaye, mbere bakavuga ko umubonano wabaye rwihishwa utamenyekanye cyane, cyo bari nka kimwe mu byo nkeka boba barayaze. Umuntu yakubita yuko abo bantu abo bajejwe umutekano bari bahunze mu minsi iheze inyuma yaho abagwanyi ba M23 batera mu ntara ya Kivu y'Epfo bakigarurira igisagara ca Bukavu na Kamanyora, bakaba rero batinya yuko bahava bafata n'igisagara ca Uvira. Siriake Muhawe nayo turacyari kumwe, kuko hagati aho impunzi z'abanyekongo zo zikomeje guhungira mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bitandukanye kubera iyo ntambara iri hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Mu Burundi rero nyinshi muri izo mpunzi zinjirira mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Ishami rya Loni rikaba rishinzwe impunzi rivuga ko u Burundi bumaze kwakira impunzi z'abanyekongo barenga 50,000. Mugenzi wanjye rero Siriake Muhawe nayo yaganiriye nazo adutegurira inkuru ikurikira. Aha ni mu ikambi y'agateganyo ya Cishemere, aho bamwe mu mpunzi twasanze bari mu masengesho. Iyi kambi irimo impunzi z'abanyekongo zirenga 1400 zimaze kwemererwa ubuhungiro. Umwe muri bo ni Janine w'imyaka 45, avuga ko yaje ahunga intambara iri muri Kongo yahitanye abavukanyi biwe. Abantu barishwe cyane, mbere nabo tuvukana barapfiriye muri iyi ntambara. Abo tuvukana babiri numvise ko bapfuye, nanje ndiko ndahunga nteye Bukavu. Nimekimbia. Janine yari mu bagize Imana ashika amahoro n'umuryango wiwe, kandi anakirwa mu ikambi y'imfatakibanza ya Cishemere. Siko bimeze kuri Clarisse akigorewe ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Rugombo. Umwana wiwe yatwawe ariko arajabuka Rusizi ahunga. Balikamata kihema nje bafashe ihema niryo bakoresheje mu kutujabutsa kugira dushike ngaha. Twara abantu 10, mfata abana ndabaryamika kuri ico gihema. Hanyuma ico gihema cyaciye gicikamwo kabiri, umwana umwe acaratwagwa. Kubera ko nari mfasha abo bandi nabonye ntobaheba bose, ndaheba uwo umwe aratwarwa. Ibintu byose byaratwawe, impuzu, amasahani, kubera iyi ntambara ya M23. Vita ba M23. Ishami rya ONU rijejwe impunzi ku isi HCR rivuga ko kuva itariki 14 z'uku kwezi impunzi zimaze kwakirwa zirenga 40,000, muri zo izirenga 20,000 zikaba zikiba ku bibuga n'amashure aho zitararonswa ibintu vyankenerwa. Ico gitigiri c'impunzi ngo nticari bwigere kiboneka mu Burundi muri imyaka 20 iheze. Brigitte Mukanga Eno arongoye HCR mu Burundi twamusanze ku kibuga aho izo mpunzi zirara. Many of them, as you can see, abenshi nk'uko bibona bajyama hanze, ntaho kwikinga, nta bwiherero, nta kuvugwa, ndetse n'imfungurwa ntiziriko ziratanga. Not yet going round. Izo mpunzi zipfuza ko amahoro agaruka mu gihugu cazo ca Republika ya Demokarasi ya Kongo, bagasubira kubana nk'abavandimwe nk'uko Clarisse abivuga. Mie savile mama kikongomani, Jenda umugore w'umunyekongo, ariko barya M23 turavukana. Twebwe nk'abanyekongo nta macakubiri dufise. Aje wanje nzo mucumbira ubugari nk'umuvukanyi, shaka kubaho mu mahoro. Tubeho nk'uko twahora, bagume hariya natwe tugumi iwacu bareka intambara. Tumaze guhomba ibintu byinshi cyane kubera iyi ntambara. Twese turi bamwe, nta Murundi, nta Munyarwanda, nta Munyekongo, twese turi bamwe. Nivyo barashonje, nivyo baryama hanze, kandi bamwe ntibaronka nico bipfuka. Baratakaje byinshi,
ariko akamwemwe ko baracagafise. Siriyake muhawe nayo BBC gahuza miryango mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Urakoze Siriyake muhawe nayo yo nkuru yawe tugejeje ku isaa moya ziburiwe aminota 16 aho mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Muri studio za BBC London ni saa 10:44 mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Ndi Prudence Nyumva. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Tukiri ku makuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'imyaka igera kuri 5 atagaragara cyane muri politiki n'itangazamakuru, Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu yanenze cyane imitegekere ya perezida Felix Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi. Kabila avuga ko afite impungenge ko intambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu cye ishobora no gukongeza akarere kose. Perezida Tshisekedi yaraherutse kumushinja gufasha umutwe w'abarwanyi baye mu 23 n'inkuru mugezweho na Jacques Nitegeka. Mu nyandiko y'ikinyamakuru Sunday Times cyo muri Afrika y'Epfo, Joseph Kabila yavuze ko nyuma yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro muri 2019 ko Tshisekedi yahise harenga ku masezerano mashya ya politiki yari yumvikanyweho. Yongeraho ko ibintu byarushijeho kuba bibi ngo kugeza aho igihugu kiri hafi guturika kubera intambara y'imbere gushobora no guhungabanya akarere kose. Joseph Kabila yatangaje ko ngo niba y'amakimbirane n'imizi yayo bidakemuwe neza ngo umuhate wo kuyarangiza uzaba impfabusa. Yavuze kandi ko ikibazo cya Kongo kitarangirira gusa ku mutwe wa M23 maze ashinja Tshisekedi kugerageza kumvikanisha ko M23 ari umutwe w'abanyamahanga udafite impamvu zifite ishingiro urwanira. Kabila avuga ko impamvu nyamukuru y'iki kibazo ari ubushake buboneka bwa leta iriho bwo kwica amasezerano yavuye mu biganiro byahuje abanyekongo Sun City bikageza ku itegeko nshinga ryatowe muri 2006. Yongeraho ati kugerageza kose kurangiza iki kibazo wirengagije imizi yacyo ntibizagera ku mahoro arambye. Asa n'ubwira umuryango w'iterambere wiganjemo ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC, Kabila yavuze ko kohereza ingabo ku rugamba muri Kongo atari byo gusa bizarangiza iki kibazo. Leta ya Kongo nta kirasubiza ku byatangajwe na Joseph Kabila ejo ku cyumweru, gusa hisanzwe ivuga ko ari we uri inyuma ya M23 kandi yagiye mushinja ibikorwa byo kunaniza ubutegetsi bwa Tshisekedi. Tugaruke hano mu Bwongereza ko nkuru ijyanye n'umuco mu mpera z'icyumweru gishize. Bamwe mu banyarwanda baba mu Bwongereza bahimbaje umunsi ngarukamwaka wahariwe umuco nyarwanda. Ibi birori bizwi nka Rwanda Cultural Day byizihijwe ku nshuro ya 3 mu mujyi wa Nottingham mu majyaruguru y'igihugu. Ababyitabiriye bavuga ko ari umwanya wo kwibuka iyo bava ndetse no kuzirikana umuco wabo. N'umunsi wahuriranye kandi n'undi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ururimi kavukire, ari nayo nsanganyamatsiko yagarutsweho muri uyu mwaka. Inkuru ya Nina Iradukunda wari muri ibyo birori. Izo ni imbyino zasamirana mu kibanza cyabereyemo ibirori byo kwigina umuco nyarwanda. Ni umunsi washinzwe n'amashyirahamwe y'abanyarwanda baba mu Bwongereza NAC, National Associations of Rwanda Communities mu majambo yose. Intumbero yawo niyo kwigisha abana umuco, kuwubakundisha no kumenyekanisha aho babaye. Kumenyekanisha byaboneka mu myambaro. Benshi bari bambaye imishanana, ingori, imyitero, amashati atatse imigongo, gusanga imfungurwa zo mu Rwanda nk'ibijumbu n'imyumbati. Ibikoresho byerekana karanga nk'inkoko n'ibisabo ntibabisize inyuma. Ni ibirori byaranzwemwo akamwemwe kenshi, imbyino z'imigwi, gutamba mu kivunga no gusanga imfungurwa zo mu Rwanda. Byatanguye mu masaha yo ku mugoroba bihera mu masaha kuze y'ijoro. Nikora Kansime n'umwe mu bitabiye ivyo birori yavuze ko ahimbawe kuko bimukumbuza iwabo. Navuga ko ari ibintu by'agaciro cyane kubera ko nk'abanyarwanda dutuye mu mahanga cyangwa kure y'igihugu cyacu biduhereza amahirwe cyangwa se byo nakwita opportunity yo kongera kwiyibutsa umuco wacu tubinyujije mu mbyino, mu bihangano nk'indirimbo n'imyambarire byonyine. Hari ukuntu bigaragaza umuco nyarwanda noneho bikazana iyo sense yo kumva ko turi iwacu.
uyu munsi wa Rwandan Cultural Day wahuriranye n'uko hahimbajwe ku itariki 21 z'uku kwezi umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire washinzwe na UNESCO haraheze imyaka 25. Ikivugo cy'uyu mwaka no kwibutsa ko bikenewe kubungabunga no guhimbaza ubudasa bw'indimi kavukire. Jabo Butera aserukira NAC arashimika ku gukunda ururimi kavukire. Kuvuze ururimi rw'amahanga icyongereza cyangwa igifaransa reka ukumva ko uri umuntu ukomeye cyangwa uri hejuru, ukumva ururimi rw'iwanyu rudafite kuremera kimwe n'izindi ndimi. Ariko uyu munsi kubera ko ari umunsi wo guserebura cyangwa se kwishimisha indimi zose zo ku isi, bihita bigaragaza ko buri wese ururimi rwe ruremewe, ni rwiza. Mu ijambo ryo gushima, Johnston Businge aserukira igihugu cy'u Rwanda mu Bwongereza yavuze ko umuco wamye kandi uzokwamara umugozi uhuriza hamwe abanyarwanda aho bari hose ku isi. Umuco wacu rero waraturanze kandi twebwe abanyarwanda dufite ibintu byinshi twanyuzemo nk'igihugu, ariko umuco wacu ntiwacika. Kudacika kwawo bituma tuguma twubatse ubunyarwanda bwacu, dukomeza kuba umwe, tugira ubudatsimburwa bukomeye cyane. Niba mushobora kwibuka neza amateka yacu. Rwanda Culture Day ni umunsi ngarukamwaka, n'ubwa gatatu uhimbajwe mu Bwongereza. Mu mwaka uheze wahimbarijwe i Newcastle. Abandi bari bitabiriye ibirori n'abakozi bo mu buserukizi bw'u Rwanda, userukira umwami w'Ubwongereza mu ntara ya Nottingham, abajenama bakomine, abanyarwanda baba mu Bwongereza no mu bindi bihugu by'Iburaya, inshuti z'u Rwanda, abava mu karere k'ibiyaga binini, abava mu bihugu by'Iburaya na Amerika. Nina Iradukunda, BBC Gahuza Miryango i Nottingham. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye gusa twakuramora cyangwa ahubwo twakongeramo. Byose birashoboka. Hari igihe wasanga kubera n'agahinda navuze byinshi nkarondogora nkashyiramo n'ibitari ngombwa tukaba twabigabanya. Kandebera ku nshuti yanjye nkunda cyane nakuwahoze ari inshuti yanjye Chris. Ni 12:45 kuri BBC. Na hejuru rero mu kinamico urunana hano kuri BBC Gahuza, ariko mbere reka mpe ijambo Ive Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwireho neza amakuru y'imikino nyahere mu isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda. Umunya-Eritrea Enoch Mebrohan niwe watsinze agace ka mbere k'isiganwa rya Tour du Rwanda kasorejwe hano mu mujyi wa Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda nyuma yo guhagurukira ahitwa mu Rukomo mu majyaruguru y'u Rwanda. Nta gace kari ku ntera y'ibirometero 157.8. Enoch Mebrohan yakoresheje amasaha 3 y'iminota 57 n'amasegonda 52. Byasabye itsinda ry'abahanga gusuzuma ifoto yo ku murongo wa nyuma kuko bawusesekayeho ari igikundi kinini bakubana ipine kurindi. Nyuma yo kwegukana aka gace, Mebrohan yatubwiye ibyishimo bye. Turi ikipe nziza kandi mu gitondo ndetse no ku munsi w'ejo navuganye na bagenzi banjye tujya umugambi w'uko tuza kubigenza. Aha turangirije hambereye heza cyane. Ibi byose twari twabipanze ko tugomba gutsinda. Birazwi yuko muri Afurika Eritrea ari ikipe nziza, buri wese abashaka kutureba. Ni ukuri twashyize hamwe, ndemeza yuko dukomeye cyane, biradushimishije rwose. Nubwo umunya-Eritrea Enoch Mebrohan yatsinze agace ka mbere ka Tour du Rwanda, Umufaransa Dube Fabien wa Total Energy niwe wambitswe umupira w'umuhondo nk'uyoboye isiganwa kuko ari we kugeza ubu ufite ibihe byiza. Uyu Enoch Mebrohan niwe wegukanye Tour du Rwanda ya 2023.
nkiri mu Rwanda mu mupira w'amaguru ikipe ya APR FC na Rayon Sport zongeye gutakaza amanota ku kibuga cya Huye mu mpera z'icyumweru. Rayon Sport kwa gatandatu yanganyije n'Amagaju igitego 1-1 mu gihe APR FC yari izi ko iri buyisatire ku mwanya wa mbere yisanze ikubiswe na Mukura Victory Sport ejo ku cyumweru igitego 1-0. APR FC iracyari ku mwanya wa kabiri wa shampiyona, ubu noneho irarushwa na Rayon Sport amanota 4. Mu Bwongereza abafana ba Liverpool batangiye kuririmba ko igikombe ari icyabo ubwo hari hasigaye amasegonda 90 gusa ngo umukino hagati ya Manchester City na Liverpool urangire. Liverpool yari ifite ibitego 2-0 n'umukino utagoye Liverpool kuko Manchester City nta kintu na kimwe cyagaragazaga ko ari ikipe ikomeye ifite ibikombe 4 byikurikiranyije bya Premier League, ahubwo yagaragaraga nk'ikipe iciriritse cyane. Uko gutsinda kwa Liverpool byatumye ikomeza kuyobora shampiyona n'amanota 11 irusha Arsenal iyikurikiye. Iyi Arsenal igenda irushaho gucika intege uko shampiyona igenda irushaho gukomera. Kwa gatandatu isa nk'iyamanitse mu maboko ubwo yatsindwaga mu rugo Emirates igitego 1-0 na West Ham. Umutoza Mikel Arteta ashobora kuba atangiye kwicuza icyatumye atagura rutahizamu fatika igihe isoko ry'abakinnyi ryari rigifunguye mu kwezi kwa mbere, kuko ubu ikipe ya Arsenal iri gukina idafite rutahizamu wa nyawe nyuma yaho abo yari ifite bavunikiye. Mu yindi mikino Aston Villa yatsinze Chelsea ibitego 2-1, Everton inganya na Manchester United ibitego 2-2, nyamara Everton niyo yari yabanje gutsinda ibitego 2-0 mu gice cya mbere. Mu mukino wundi wakinwe ku munsi w'ejo ikipe ya Newcastle United yatsinze Nottingham Forest ibitego 4-3. Rutahizamu wa Newcastle United Alexander Isak yinjiye mu bakinnyi bamaze gutsinda ibitego 50 muri shampiyona y'Ubwongereza mu gihe gito. Ku munsi w'ejo yatsinze ibitego 2. Uyu mukinnyi ufite inkomoko mu gihugu cya Eritrea amaze gutsinda ibyo bitego 50 mu mikino 76 gusa. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. uko uriko ushobora kumva ibiganiro bya BBC ndetse ushobora no gusanga kuri bbcgahuza.com. turi no gusatira umusozo w'ibiganiro byacu, ariko ndabona Nina Iradukunda agarutse muri studio kutugezeho amakuru y'ingenzi avugwa mu mahanga. Ku munsi hibukwa imyaka 3 Uburusiya buvogereye ku buryo bweruye Ukraine, ibihugu byinshi bifashe mu mugongo ico gihugu byasubiye kwiyemeza gushikikirana no gutanga ubundi bufasha mu misi izoza. Benshi muri bitavye iyo nama yabereye Kiev bamye biyamiriza ingingo ya Perezida Trump yo kugirana ibiganiro by'amahoro bitaziguye na Moscow. Abategetsi bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko intambara ziri mu buseruko bw'ico gihugu zimaze guhitana abantu 7,000 kuva mu kwezi kwa mbere. Umushikiranganje wa mbere Judith Suminwa yabwiye akanama gashinzwe agatika kazi na muntu mw'ishiramwe mpuzamakungu ONU i Geneve ko abantu hafi igice c'umuriyoni batageraho bakika umusaya inyuma yaho inkambi z'abateshejwe izabo zisamburiwe. Ishiramwe ry'abagira neza rya Médecins Sans Frontières MSF ryahagaritse ibikorwa byaryo mu nkambi y'abateshejwe izabo ya Zamzam iri i Darfur y'uburaruko muri Sudani kubera ubugizi bwa nabi buguma bwiyongera. MSF ivuga ko umutekano muke uri kuratuma bigorana gutanga ifashanyo y'ubuvuzi muri iyo nkambi aho abantu baba igice c'umuriyoni bagiramiwe na kigoyi. Kwida Urakoze Nina Iradukunda. Nanjye nababwira ko mbere kuva muri studio Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo yanenze cyane imitegekere ya Perezida Felix Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi ku ntambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu.
akaba abikoze nyuma y'imyaka igera kuri 5 atagaragara cyane muri politike n'itangazamakuru mu gihugu cye. Naho abategetsi mu Burundi bakaba batangiye ibikorwa byo gutahukana abashinzwe umutekano baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari barahungiye bahunze nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bafatiye imijyi ya Bukavu na Kamanyora mu ntara ya Kivu y'Epfo. Aha niho dusoreje ibiganiro byacu. Ushobora kongera kubisanga kuri bbc-gahuza.com. twafashijwe na Martin kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Igende Prudence Ngiyumva akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango.